ngo mw'ijoro ngo bahora bakiri ngo abazimu ngo bahora bakiri umupira nivyo kweli football nziza eba muze amatara araka kweli araka ingoma zikavuga n'imiziki ukayumva yego none umuntu akuze abana mw'ijoro usanga ari ngorane ibintu bikabakangura ugasanga umwana ariko ariruka utabona wumva ari induru ibibazo birahari byinshi gose yego muzehe kirurarironka mugabo andanje ubumeze nk'uwa uburyamye nko muba ubusinziriye nabi nyene bimwe gumukangagurika ashoboye kuryama ugasanga uri nk'iyo kure mu mwonga utazi ukuntu wagezeyo vraiment wantu bakunzi ba INYISHU media bakunzi b'INYISHU kuri bose murabona uyu munsi twabashikanye aho tuyita aheza aho abantu bose baja kuruhukira aho twita iwacu aho twita umuntu wese nta muntu numwe ahantu atahagira parasera nta muntu numwe atahagira uburuhukiro rero murabona yuko uyu munsi twahabashikanye ariko igitangaje ni uko tuzi yuko ahantu bahamba abantu atabantu baba bahaba ariko ngaha cameraman ibereka amazu je ngaha nahabonye haba amazu eski nta ngorane zihari kwa abantu baba ngaha hafi ya kaburi nico kibazo turiko turagira mu kiringo duhora twumva ati mu kaburi habera ibintu vyinshi haba ibintu bigiye bitandukanye turavuga ati reka tuze kwatembera kugira ngo tubaze ibintu bimwe bimwe bakunzi b'INYISHU media bandanye mukurikirana nta ngorane nta kibazo muraza gusobanukirwa muraza kumenya vyo hewe ni sawa amakuru uba ngaha hafi bakunzi b'INYISHU media ngujya mwana aba ngaha hafi ariko rero sinzi rero yuko aba ngaha hafi abo ngaho niho bari avuze ngo siho bari reka ndamubaze neza avuze ngo siho bari ni sawa rero abo ngaha niho hari bahajya niho bari siho bari we usanzwe uba ngaha mande yaka kaburi haruguru y'akaburi uba haruguru y'akaburi okay ni sawa kweli gusa we none uhoruza gutembera ngaha ari nko kumugoroba umuntu none aba hajya aba kwizinzu ni hari hasi hari yagiye gukora kumbura bakorera he mu murima bakorera he hari bajanye n'umudamu n'umugabo n'umugore yego bagiye gukora bose umuntu abasanze yo babona kugira ngo abibarize ngira yo babona noshobora kubayagisha bakanyagiye ngira ho kuyagisha we gusa rero we waruvuye gukora yego ukorera he hajya he ahantu kandi haraba imyumbati myinshi cyane kose none aka kaburi kumengo karacari gashasha nivyo demo kuva kera kubera imva ndiko ndabona mumengo ziracari zishasha basubijemwe abantu birashika bagasubizamwe abandi bakunzi b'INYISHU media ni hatari rero none wewe wavukiye ngaha nyene na papa wawe yavukiye ngaha nyene bavukiye no bose mpora numva ngo ngaho ngo barakina umupira mw'ijoro nivyo umupira oyaje ntavyo ndumva urakoze reka dushe tugenda turaba uwo muntu wewe warutashire muhira sawa rero wewe bandanya naco reka tugende kuraba uwo muntu aba ngaha tumwibarize ukuntu ngaha mwaka kaburi bimeze mbe baratanga amafaranga iyo baje guhamba umuntu abubaka n'amakara abafundi nibo bahemba nta bantu ngaha bahari bimbi binogo vyo guhambamwe abantu barahari abakora ko kazi nyene none nkiyo baje kumuha ngaha mbe hari hibarabara bamucana mu je nabuzi barabara naciye hari yepfu naje mu tuyira duto hano hari barabara nk'umuntu w'umudugaje acamwe oya wibururukira hajya haruguru hari barabara bakunzi b'INYISHU media ibarabara turaza kugenda kuri abahajya haruguru bakunzi b'INYISHU media rero kandi abashimire ndababwira ati banda imudukurikirana ngomba ngende kuraba uwo muntu ahari kararima kugira ngo ndamubaze mu makuru urakoze sawa akazi keza rero bakunzi b'INYISHU media bakunzi b'INYISHU kuri bose reka dushe tugenda turabe ukuntu bimeze cameraman wabonye hajya imva kweli kandi rero ni za VIP kata kamera tugende kuraba bakoze b'INYISHU media wa mugabarimira ahantu kure sasa rero ahantu turiko turaca ni muri desert nimba ari muri Sahara niti ni wavumbi
bakozi b'ishure ryajereye aka kazi kazonyica murabona ahantu ngeze umugabo bandangiye ari kararima nyene wa rujya rugo nawuze na hari kararimira ino rero bararima imyumbati bantu b'Imana imyumbati kuburyo umwumbati usanga ungana nkuko gusa rero barabara bariko bararikora cameraman bana ariho ni frappe ni kirobere bakozi b'ishure ryajereye uyu mugabo rero siniko ndamubona hari kararimira iyo twavuye mwahabonye vuga ati aha hantu hameze uko sinogenda ntahaberetse ahantu mwarigeze kuhabona mwebwe umuntu yigeze kuhabona wo fresh po wewe usanzwe uronga none iri barabara bariko bararikora hey kandi wewe usanzwe wegera hajya ahantu bahamba bara hajya haruguru mpaka kuhegera uba hafi ya hey none hajya mu kuhamba bigenda gute barariha amahera aya nta mahera mbe hajya numvise ngo nkijoro ngo bahora bakiye ngo abazimu ngo bahora bakiye umupira nivyo kweli football nziza none muhora muja kurorera canke bigenda gute iyo muvyutse mwijoro bigenda gute ani twogenda kurorera gusa muhora mwumvugwa none nta kibazo mwe muhora mugira nta ngorane bihora bibatera mwebwe kuvuga ati birabatera nk'ingorane z'ingwara canke ibindi bintu aya mu majambo make mwe muhora muvyumva gute batuzumva gute ariko barakina nyene ari ibintu nyene buzusanga umengana kawo nyene kujya kumutera kawombo kakumva nyene kukagiye emigirigiri nayo bakadida umenga bakunze b'ishumedia ni hatari kweli none mwebwe iyo mwumvise imigiri bivuze mwijoro mumaze kuryama mu bamuryamye ntimuvyuka ngo muje mukuritware aya nta muntu numwe aragirira aho ingorane ajya wapi hari umugabo aba hajya hampande yaho baturangiye ngo ari kararima twabuze ahantu ari kararima haturangira mu bice byo hariya kuvuga haturacagiye bakunze b'ishumedia hariho ni swata cyero kuva niho nagiye narushe hewe none uje gusa sindavyumva neza none umupira nyene ni sifre ukazumva n'abarorezi nyene ukabumva abarorezi newe wavukiye ngaha nyene mwaka gace je aya mwarimu twarimu umunsi wa mbere mwimuka mukumva bariko barakina match we wavyifashemo gute twaragize ubwo ntimwace muvuga ati twimuke tuve ngaha twarahamenyereye bace tubimenyera reka ndagushimira sawa reka ngende kuraba ujya mu jamara aho hewe reka cameraman reka tubandanye gusa rero ibi bipfu muntu w'Imana atari bagoye ni kubera nyene tuba twarimenyereye twata kibazo twifitiye cameraman ndabona umuntu ari karayima hariya nibaza ko yoba ariwe kubera biragoye reka dukate tugende imyumbati kwenda mbere imyembe irahari ibikazi nirya nawe bakunze b'ishumedia ahantu bigaragara ko atanzara bafise ntanzara bafise kubera ndavye uburimye buhari ni sawa kandi ibintu baranyuma bikabita si babandi barima nk'abakoroye inda ndarusha gusa rero hararyoshe no kuba kandi bigaragara n'abantu bariko barahaza n'abantu bashasha bariko barimuka kubera biragaragara inzu zose ni nka zishasha ariko haba viabilize mu bisaha cameraman nturuhe kwe tugende tumubaze ayo makuru kagatutu we cameraman haragatutu haragatutu ni hatari onye mujama ari kararima kwe hewe duha agahembo muraharimye kweli imyumbati kwenda mbere n'amahoro muta ni sawa duha agahembo nikaraboneka turashaka rondera abana muraharimye kweli
neza cyane. Ngaha mugomba muzoshe butera imyumbati cyahe muzosha mutera ibiharage? Tuzotera ibigori, ibiharage n'imyumbati ku ruhande. Yego. Kandi ahantu bigaragara yuko haba ibintu. Aha biramera kubera hararyoshe nubwo isi zacitutse. Aha ni sawa. Yego. Aha murashiramwe amase bikagenda neza. Rimwe y'agafaranga kabonetse amase turashiramo kabuze naho pfa gucera. Yego. Mutama je banyita kiramvu nkorera kuri INYISHU media. Uyu munsi twaje kubagendera ngaha iwanyu. INYISHU media ikora ibiki? TV online. Ni televiziyo yo ku murongo niko twoyita. Mu majambo make sinzi ndabona umengo urazazaniwe. Twe tuvuye hajya hafi wawe muhira hajya hampande ya kaburi. Batubwiye ko ari wewe nyene wiganzuye hajya. Ego cyane. Rero twahabonye tubona hampande ya kaburi turavuga ati reka tuze kukuraba aho uri kurakorera tukubaze uduha amakuru. Amakuru ndayafise amakuru ajanye n'iki ko ntabazi none mushaka amakuru nyabaki? Mu majambo make twabonye kuba hafi ya kaburi kandi hafi ya kaburi nta bantu benshi baba bahaba. Nta bantu benshi bakunze kuba bahaba. Akaburi usanga kari ahantu kure akarorero nko ku mpanda nta bantu baba bahaba. Ariko ngaha wewe narabonye uwubatse nyene neza na neza. Mu majambo make uri umubanyi w'akaburi. Neza cyane. Yego. Wewe kubgawe nta kibazo ufise kububa hajya ha. Kibazo kirahari musaza. Haga ningorane. Kibazo kihari. Haga kuryama probleme. Girurasinziriye wapi? Wakira urageze mu ijoro hagati ukaza wumva ibintu bimengana bakina umupira. None rero gusinzira ntushobora gusinzira usinzira ukuvuga ntate wigeruro. Itiro rarironka mugabo andanje ubumeze nkuwa uburyamye nko muba ubusinziriye nabi nyene bimwe gumukangagurika ashoboye kuryama ugasangura nkiyo kure mu mwonga utazi ukuntu wagezeyo vraiment utazi ukuntu wagezeyo mu mwonga ugasanga uti ushobora kuryama ugasha wisanga mu mwonga vraiment wagiye ntuzi ukuntu washitseyo mugabo bwacu ugasanga uri muhira mu gitondo. Kuvuga wewe wikanguye ugasanga uri mu mwonga usubiye ugasinzira ugasubira kwikangura uri muhira. Neza cyane sinzi ukuntu biba byagenze sinzi ko ari ingorane za kaburi nubwo burabugira rumva biragoye. None bihora bishika mu gitondo mukaja muri toilette mu rugo nka kurya uvyuko ukaja mu gitondo mwijoro nkajye ushatse kuri toilette. Yego mwijoro turagenda mugabo hari gihe umuntu agenda ufise ubwoba nkajya sitazi joro cyane bikunda kuba nkajya uri mu nzu ryamye hagusinziriye ukabona ibintu bitandukanye ibintu byinshi mu majambo makuru karota nabi ikura nabibona sinzi umuntu ucumenga ari ugasanga umenga ubuzima bwahindutse mugabo wikanguye ugasanga uri hahandi. Sinzi uwatubye ati hari gihe bishika mwijoro wikanguye ugasanga inzu munzi wawe amatara rikaraka kandi atamuyaga nk'ufise atana panosorera ufise iyo namakuru ya nyayo. Muze amatara raka kweri araka ingoma zikavuga n'imiziki ukayumva. Yego. None iyo miziki ivuga ni miziki igisanzwe tumenyereye canke n'iyindi miziki isanzwe wumva ubutanazi? Urumva imiziki nyene nkiyi nyene ukamengana abantu nyene babandi nyene bari nyene muri karaoke kumva ibintu bibomboranya iyi miziki ukayumva nyene kumva n'amajwi y'abantu neza ukunyene mugabo umaze kwikangura byose fye. None iyo byashitse ugasoma nk'utuyoga dufate waborewe ntibihora bishika ukumva uwo muziki nawe ugashushaka kuwutamba? Muze kubera ubwoba hajya n'umuntu yaborewe haragira ishati yinya atamba ivyababona ngaho nyene nayo ibintu biba biri mu bintu nyene by'ibintu tazi yo bivuye ni ngorane. None murateganya kwimuka hajya ahantu muhave kubera izo ngorane canke muvuga ati twebwe tuzogwa hanyene nta kundi? Muze tuza twaramaze kurondera n'agaparisere hariya hirya ubu vuba ndimuka kuko biteye ubwoba. Yego ni ngorane ntawo haguma ingwara zitandukanye umuntu arashoboye gufatwa bukumbi hasi fye. Mu majambo make numvise sinzi ni watubwiye ngo hari gihe uzawumva mwijoro urukino rw'umupira ruremvye nivyo? Byose bibaho
ibintu bihinda byose biraza nta kitahabera kurya nyene ubona ibintu ngaha kwisi navyo ne nuko nyene none bihora bishika ukavyuka mwijoro ukaja kuraba ati reka jewe ndaba uwo mupira bariko barakina ugurwamo ndiko ndumva canke uwo muziki canke ayo mamodoka reka nje kuraba ndabe ko ndayabona muze ukivyuka byose fye ukivyuka byose babigiye ntusubira kubibona ubwo kwamuragumva mugabo ntusubira kubona bya bindi kiretse hari gihe rimwe rimwe ubona ibintu by'umuriro biravya fye none nk'abandi bantu batagomba kwimuka weho ugomba wimuke nk'abandi bakiba hajya nyine batagomba kwimuka uwo bahanura iki muze kubera twese dufise iyo ntumbero twese turinda kugenda tuhave ntawe uzogumaho n'inzu twaramaze kubomora bamwe hasigaye twebwe nyine tukihatimbiye none mukiza kubaka nta muntu yari yarabaciriye agaca babwira ati burya aha hantu siho muje kubaka twahora tuvyumva akatubwira ati bamwe bakavuga ati nubu hajya hariho nk'umuntu wabwira ati ngo nguhinda aratoza twe twabaye bwihebe none turabibonye ubu rero ni kugenda none nk'iyo bishitse ugaha nk'indaro umuntu canke umushitsi yaje kukugendera akaza yumva mwijoro hariko aravuga imiziki canke amatara rikaraka nta kibazo bihora bimutira ngo agenda arakuvuga nabi ko wowe uri umurozi niyaje kukuramutsa akabona ni hajya hari gihatarara ashagenda kurara handi yego ningorane umudame wawe ku bana bawe cyane cyane abana bafise umutwe mutoyi nta bibazo bahora bagira abana mugasanga bagize ibibazo mu gitondo muze abana baragira ikibazo cyane nimwe muri umuntu akuze abana mwijoro usanga ari ngorane ibintu bikabakangura ugasanga umwana ari kariruka utabona wumva ari induru ibibazo birahari byinshi gose yego muzehe hari abantu mpora numva ngo iyo baje guhamba abantu hajya ngo baragira vya bindi vyo guterekera hoho ivyo bari ivyo mwe muhegereye muhora mubibona musaza kubera ubu turi ku ntuzenya y'ubu nyene ivyo vyari vya kera ubu baraza bagashiraho nta vyo guterekera bagira kirese abarozi boza mwijoro baje naho n'inkoni kandi baraza bajya hariho abarozi ngo bahora baza kuzura abantu nivyo bahora baza mugabo muse turabafata tubafashe inkoni no gufungwa barapfungwa mu minsi yaheze narumvise ngo hariho wabakecuru bafashwe baje kuzura abantu bafise ubuhanga ayo makuru niyo abonzi ego ntitwari tuzi intumbero yavyo twabafatiye ko inkoni barazirya tusha tuba hafi burya hajya haracunzwe ku murango cyane nubwo hari ivyo bintu mwijoro kenshi nubwo hajya uhaciye nko mwijoro rimwe rimwe urakubitwa kambara ibara kubitwa n'abahajya nyene cyane biba byagenze gute mbona ukuvuga abantu bagakubita ntubabona ntibigere babona mugura ginkoni ukavyuka n'umubiri wavimvye mu majambo make abantu mwese muba hajya mufise indero yo gutaha kare gutaha katurataha dutevye mugabo tuza kwitagete ego okay kuvuga uza wumva uri kurarya igiti ukubitwa utaziyo biriko biraba wiyaga wirukira hajya usanga ikofe mujishi inkoni ku gisusu sinzi ingorane mutama ndumva ivya hajya bigoye neza cyane biragoye cyane kubera hajya ntawo kwijajara nko mwijoro guca hajya hagati n'ingorane ho beshi baba bakubiswe baga bazamu bama bari inkoni baga bararira bijya bitungwa hajya bama bakubiswe ingorane bakunzi b'inyishu media bakunzi b'inshi kuri bose reka tubashimire hajya ku mazina bakwita gute niyo nkuru Justin witwa niyo nkuru Justin nta matazirano ufise banyita mandevu kandi wewe mandevu urakunda no kurima je nabibonye je ndahanjura gose aha hose ni jewe iyi parcelle sanzwe ari kwawe iyi parcelle sindayigura muganimirije kuyigura mu majambo make uracayikose ndacakose ngaha kugira nimbura ibigori biharage imyumbati ariko mandevu we mbona uri umugabo w'imguvu kandi ufise n'igifresher umengo wewe umengo ubuzima bwo kurima ntabwo warumenyereye jewe nakuriye ruguru kurima niyo diri yanje yego nigu yanje yego mandevu urafise umudamu ndamufise n'umwana ko bari batubwiye ko muri kumwe agiye kuzana akarasiyo kugira ngo twumve bagiye kuzana amazi n'akajumba umuntu ava kore ku munwa nyene yego mandevu reka tugushimire tugusaba ushimira abakunzi b'inyishu media yego ndabashimiye kubona mwangendeye munsanga hano ku kivi yego mugira akazi keza no hanyuma muzogaruke murakoze kuduha amakuru y'abapfu neza cyane yego sawa rero akazi keza
ndumiwe